kandi kiriko kirakina biracabona oya uyu ni umunyu uri kurabibabaza Kesa reka ndamufashe neza umutego ngene umeze uno munsi nakakino gatoyi turagutwara twagufunza igitambara mu maso hanyuma tugufungura iyo nyama uyifungure nuheza uraza gutoboza urubwiye ati inyama kuko ndazi usanzwe ukunda inyama cyane tubwiye ati inyama ni inyama y'ikintu runaka swati usanga ari impene ari inka cyangwa ari akabenze cyangwa ugasanga nagakwavu cyangwa n'ikindi kintu sivyo kumubona turacyari mu gakino akesi rero tugire tumufate ukuboko tumwinziza tore inyama imwe ayige hamasha tubwira iyo ariyo agakino turacyabandanya kandi tunanibukanya neza yuko imboga ni kamera bang urabona fresh urabona bien yo bari nkoko mu mbavu mu bice by'imbavu canke mu matako fresh kuntu je ndayumva no mukano urisiri asampurusa canke urakekeranye sasa tu wapi bitu aha hivi tumetoa pilikali bwana sasa una naona urisiri bitamu umesigyoshe akesi umesigyoshe none bibishato navye muzoshe mu bikozi ko mwavuze ko mushobora kubikaranga ibishato turabita kubera eba nawo kijya kabisa wocu sanacho jerere muheze navuze ko atavyonge kameramani muramuha bari waje ya naturabita none aha mushobora gutwara ibishobora gutwara biro bingahe by'ubufu kugira tugere kwese duhage rega naje byanka nyene mpavunda bifungura ngaha ibiro bibiri mugani bwambwiye kuzikuyanga kurusha abandi wembo ntumenga wape ndake kutagira n'ingoga fata jewe ngende yanga urabona ko ngene ndakike ivyo vy'indani ivyo bitigu byose ndibaza umuntu arabifungura ivyo oya ivyo nakujya kabisa abiri umuntu ayoshamerwa gute bana yocamererwa nabi mu buzima bwiwe bose muga ntiyopfa oya ntiyopfa none umva atari njya munye mugabo rero hari ibintu biba bibujijiwe mwe kurya nka kurya utajya byose byo mu nda y'inkoko urabona wibaze kumenga naco ngene gifise intoki zitanu nk'abantu gifise zine turabe wapi ni nyishima intoki iki ni zitanu kandi umenga harimo ikiganza imbere uhindukiza turabe kumenga harimo ikiganza na cone iki heba ni ikiganza nye yana je ni mugire ni gusa umwe cameraman yage twumve ni so birindira kwanza rega biranyerera bana ibi itonde none muri umugambi kuzoza muragira namwe mukabitunga ibyo bitunga gute gasha nagira amasho yakuraba mukagomera nk'uruzi cyangwa mbe bavyitwa ikiroba mukaza murabitunga kujya batunga ifu aya ibisi byo gutunga ibini byo gufata aho bisanze ndacambuye mani we wacotse nta muri mwe bw'umucefu ninde nubwo mutamubwiye umucefu n'uyu uyambwiye ko ari n'umuyanga yanga watabaga neza umucefu n'uyu umuyanga yanga atagira imbugita kumbe yari ntiyari gwaho cye muratizanye turatizanye nayo turi bamwe twese wabonye ibo no musosa none twumvirize fate ko tumva none kumengire mwa amazi imbere ndani mu oya yesa amazi yo n'umunofu akanaga ako aya n'amaraso ayo n'amaraso none naco igikere ntandurwe gifise kirayifise iri he raba ibi ni binure ya byo ni binure kaje nagira na magi oya magi na irabo amagi na ibinure rero navyo nyene kumenga murabita amagi na zana nka tumutwe
Bana igikauka ni nyama handa bora. kesiri bidasa Ibani neza hapa basi. Bana Ibani keke. Hii ni mboga tamu baba. Na kichwa tutapika. Yazini kwa. bakunzi ba Wakala TV je nahora nkora ibiganiro no munsi naza nabona kweri yewe gaye none ingabo nayo muyimenya gute mugihe mbona umenga nta byangombwa gifise hasi cyangwa natwe dufa gufata uko nyene kabisa Mtoze ngabo ngo ni bamwe muramaze kumenya kungene igikereke ivyara mugikwera mumaze gufata byinshi nabyo turamenya neza kabisa turacari ku muhigo wabyo turabahana igikere cyo bagicisha ayo magi yacu urashobora kwaraba kirimonesha nyereka turaba onesha agura amabuto Mungu mengana ego man saha na nyina ha hataboneka neza oya haraboneka kuri umuntu uzi kuraba sawa niyo mpamvu None Asman kushize ku umunyu nkaho wonye ushatse kugera ku kituzi kindagara arizo bashira ku umunyu ngo kugira ngo zinyaruke kuuma navyo nuko nyene ni vivi natandukaniye cyande kiriko kirakina biracabona aya uyu umunyu uri kurabibabaza Ni mbaya. None ko biguma bikina? Chumvi ni mbaya sana, iko na makali sana hii. Ani kubera ari utuntu takuye tumutsi ebana. Ne utudutsu tu. Utwa. Utu. Turabe. Ebana. Utu ntatubona utu. Utunyene utu nito dutuma bikina. Anda duciye nigikina. Kandi ni nk'uko byose biko birakina? Ni nka byose kwera? Ninyi wote hapa. magari yakana. Kesi bakunzi ba Ashali TV nko ibona turi mu gikono no munsi turiko turateka mwabibonye kuva ku ntango gushika ku iherezo turiko turacopora ibikere tuvyumva ku banyamahanga ndetse no kubandi ko ibikere biribwa ariko ntitwari tubizi no munsi twabashikanye mu gikono kugira ngo tubereke imisori 3 moshe kubikere ntago fina kwikanyene dukubita umusosi w'ubumeshe ego ni aje brumeze neza Mimi niko sawa. Uko sawa? Aongee Kirundi? Naongea Kirundi. Au we Mkongo? Ko Murundi. We Murundi. Umaze igihe kingana gute ukora kano kadiri ho kugibikera? Kano kadiri? Maze igihe gitoyi cyane ndabikora. None iyo uri kuraga igikere umva gitandukaniye he n'izindi nyama zindi tumenyere? Kiraryoshe cyane gose. Ewa. Nico kimwe n'izindi nyama kweli. Nico kimwe n'izindi nyama. Ariko urya kabenze n'ugiye nkaravuga ati ari itandukano ririhe? Itandukano ntajyo nzi kuya jewe sindabijya byacane gose. Baza nko muri aba magije kubijya nibo babizi. Munekara bashobora kumvishisha akavuga ati uyu muntu peut-être c'est umuntu nk'abandi ariko kuko kandi tumenyera abantu bagira ibikere mwebwe kugira ngo muze muvuge ati jenge nafata ibikere ndakige ide yavuye kugira ngo mufate ibikere kandi inyama zihari inka ziriho impene ziriho nibindi baziga kwanga Gesa ntari wenyene nakuye ko ari imisori 3 iracopora hari uri mu gikone hari anya ku safuriya oy nyaje ingo ndagufasha Kanda afanye nanje guteka ibikere. We. Unasaidia nani? Kanda afanye guchopora wazee. Umenga umuntu hagaze mu isafuriya ndake. Mugabiboneka neza. Moshe umenga nagakoko rabo. Bakunzi ba Shayi TV rabo umenga nagapure nyene bakokoye fresh. Ai we. Menga nagapure nyene fresh ka Ndagoye kugena. Ingu twereke nyene mu packing ya fresh. Honja gatoyi tuangalie. Sasa mbona kimbiana mwe wote. Minda honja. Honja sana. Au honje we. Hapana, jina kameramani ni wacha kuonja. Sisi tubaoneshe basi kama hii. Kati kuyike nyene fresh. Kesi. Mabiboro.
naho umva mu kanwa kameze gute kararyoshe ni nk'inkoko Yes, bakunzi ba Ashari TV no munsi ni fire no munsi ni mu gikoni. Abyo no munsi je ndakabachopore fresh. Na ibi tumusha dushirayo gute? We. 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 Oya rindira no. Acha tuchopore abakunzi ba Ashari babone ko nza tuze guteka. oyo copyright babwira iyo ndirimbo yaje kitarasohoka babwira iyo ndirimbo mwari yafunguye Kesa turi mu kazi ndako ndabaza ikibazo ati ino mu Burundi tumenyereye kubona abantu bagibikere ariko mwebwe mu kibano bamaze kubona ko mugibikere babakira gute babafata gute Tanyi mu bijya mu ibanga tubijya mu ibanga nano mabimenya reka Mubigambira hano mwabimenya ariko uno munsi turi kumbuga ngurukana bumenyi tureka barundi yuko igikere na cyari inyama nk'izindi kandi biryoshe oya ariko rero namwe ibyo nimabanje kubitubwira neza ko tuko turakinaga kino je si byiza ko mutabitubariye mu bitubwira twakwa twiteguye oyereka n'agakino gaherera ngaha nyene iwacu je naho kuko twamenyanye si ibintu bija ahantu hose ababonye nibajya nyene muri ko muraza cyangwa muri ko murabikora hanyene Yes, want to bakunzi ba Waka Light TV hamwe na Ashali ni Elma Love mwari mundi kumwe na Jazime Masambamba Yes, no musiri kumwe na AkesDon mwabonye neza ibyo twakoze ariko tumutwari muri kaka kino kiwacu ndibaza mwadukurikira kuva kuna gushaka kwihereza mwabonye imboga twateguye nyene zimeze inyama ziryoshe cyane tuba tumujane AkesDon yaze kudutomboreza Akesumeze neza Ego je ni sawa uno musi twifuje gufungurira kugira ngo natwe tugutera gatatu vuye ati natwe musi twafunguriye umustar inyama nayo ndayikunda inyama ndayikunda kabisa nta probleme mugabo Usa uko twaguteguriye turakujana tugufunze mu maso kugira inyama tuza kuguha uze kuvuga ati inyama niyo intu Kesa reka ndamufashe neza umutego ngene umeze no munsi nakakino gatoyi turagutwara twagufunza igitambara mu maso hanyuma tugufungura iyo nyama uyifungure nuheza uraza gutoboza urubwiye ati inyama kuko ndazi usanzwe ukunda inyama cyane tubwiye ati inyama ni inyama y'ikintu runaka swati usanga ari impene ari inka cyangwa ari akabenze cyangwa ugasanga nagakwavu cyangwa n'ikindi kintu sivyo none je navyumva nta probleme navyumva mugabo mfise question Kute mushobora kundisha ibintu nabandi ko ndabona. Oya niko gakino turi muri game na kagame gato gusa tugomba ko udukinira hama nugitora urabizi yuko hari abantu batajya inyama ico ni cambere. Hari abantu batajya inyama y'ingurube kuko bavuze mwa kabenza karore. Hari izindi nyama usanga aho onye je ntarajya kandi kanatsinda si numumeye ko kujya inyama kugeza aho novuga ati iyi nyama ngo ndumva ni nyama y'ikino. Ni ihe nyama utajya Ni ihe nyama utajya. Jewe Nemba tutaciye mu magumu. Voilà hore kiri ururishiye no nubwo yo bari nyama y'umuntu yateguwe fresh kavuga ati bana ndayibona fresh mu sauce no yirya kiruga inyama rero si nyama y'umuntu ni nyama y'imboga gusa n'imboga nyene uritari twende iki kiro twende kibazo cyaka komengo kiragoye ninagira ikibazo naho mu nyuma oya nitwo kujana mu mutego ahantu uza kugira ibibazo gusa nakanyama karyoshe sana kabisa kandi no kumuraza ukishimira sana tugende okay ni hehe mbega wewe kubarafu tuende nta kibazo wewe mnanifungia macho hapa cyane tuwe turagufunga nitwashika hamna shida nitwashika sawa na problem yesa ikintu kiraciye waze guys kuba mukurikirana no muzi kuma tubakorera umuti ngaha paka mutasema wa mwabanye twatese waze twende Wakala TV nkuko mubona turacyari mu gakino akesi rero tugire tumufate kuboko tumwinziza tore inyama imwe ayige hamasha tubwira iyariyo agakino turacyabandanya kandi tunanibukanya neza yuko imboga ni kamera bangu urayibona fresh urabona bien akaboga akesi twende kazi jameni subiri kwa watinye ko ndi bavuze ko ni inyama y'umuntu wayijya oya aha hari n'ikindi kintu ndiko ndamedita nti ntakamoto wumva impumye zibuga ziragowe niko nkoresha gusugutwa isimbona na kimwe ariko nakazuru karakoroka bati yakamoto ko ndumva yuko hari inyama kamuca neza kandi aya twende basikasi gende rero ngisa ziruzuye urarya izushaka abantu kimariza wachi twanesikiye none izi nyama kwata kamuta neza kwata magufa numva
Oya twokora ndemi soso gusa sikia. Wewe turazana magufa turi muri changa changa. Oya ni hapa Chukua hiyo hii. Nzuri. Subiri brother, subiri kwanza nisikilize. Tuenda kumviliza kwanza. Sinyama, vite vyazo. Kula mzee wa kazini unauoga. Unatinya naona. Kana karizo, Kuna kagufa. kagufa. Sigufa ringana ku. Nani si nyama nyene? Mbari numa. Saka akanoze kangano. Okumva gute? Safi. Safi. Nimba tantuze atabindi bintu mwashizemwo. Inyama irarenze. Ndazi ukaranga fresh. Mwakaranze. Nizere ko buruye ni bwinshi ngaho. Ubuki. Ubunyama. Ubunyama ni bwinshi. Ni wakoze ko mbise hani yuko yuzuye. Rero ntimuze kumfundurira igitambara ntarabuheza. Oya aho tuguhamo kwanza kamwe banze muri kwanza kariko hama ibindi bagyo bibona fresh. Chache sino bana yamuganya ntabizi ibintu. Ariko urumva ko biryoshe. Kuryohera ryoshe kandi cyane. Umva ari nyama yiki rero se. Nje niko numviriza umusoso ndawuguye ko umusoso ndawuguye ko. Agaho tutugufa. Oya. Sha. Tomboza twabwiye ko udutomoreze dukwire iyo ari yo nyama yiki. Nimba atari numa. Nimba atari numi. Yo bari nkoko mu mbavu, mu bice by'imbavu canke mu matako fresh. Kuntu je ndayumva no mukano. Uri sire. Asampuru sa canke urakekeranye. Tugufa duto atari numa nkoko ariko ico nibaza cyane zinizirya numa zo gutunga ndima zo gutunga kesa ndibaza yamaze guhitamwo ariko duhitiremo kimwe ntuvuge ngo atari kiniki duhitiremo kimwe amahitamo ni nyama imwe numa mwe kwiyumvira kuyigira ngo inkoko nazo mukayiza nkoko nizizimvye sana oya je amagufa numvise iyi ni numa ni numa yes bakunzi ba Ashali TV bakunzi ba Wakala TV yahitsemo yuko yo bari ari numa ariko namwe ibanga murarizi reka naho tumwereke cyari cyitwa twamuhishije sasa tunasimama sasa tufanye kazi fresh tufanye kazi fresh sasa sani kwanza msipele sani kwa hapa sasa mwisi mnifungue macho nione oya turakwere kwa kazi fresh we amaso hama kwanza manzi ndabicari ico cuna ariko ndarya alafu mfike mnaniacha nyamani zangu mwazizanye mu kiganiro kugira ngo yes twende 1 2 3 baba toa fungua huko yes bakunzi ba Ashali TV oya hinge kwanza imboga ngiye singe kwanza hinge yirabe fresh mzee Yirabe fresh bakunzi ba Wakala TV mazi ibisi bikere Gesa yamaze guhomba mwitombora AkesDon ona njoo sasa unaenda wapi njoo kwanza njoo sasa Akes njoo kwanza yes bakunzi ba Ashali TV this is show hii ni show kabisa show after show mzee kwanza ngoja kwanza nakuna maji kwani niwaambie acheni kwanza black igeni numa deka kwanza black amuno yubahindukana oya none oya ngoja kwanza sasa talizo liko wapi wewe unaweza kukaragioshe ujiongeze tena ziko mingi pale utakula kisu tuambie Brother vitu vikali. Sasa Umetoa wapi vitu? aha Vitu umetoa wapi vikali brother? sasa naona ulisali vitamu umesigiosha umesigiosha mazi acha kwanza hivi ngoja kwanza sasa una tatizo gani Akes wewe unaweza ko atanyama nimwe woga kile simu niyo umuntu yavuze ko yoyiga mazi mureka kwanza black yuko bro sio black mzee Lakini maji. ona zima kwanza wewe makamera ngoja kwanza oya nyuzima kwanza hiyo kamera ngoja kwanza ngoja oya Akes njoo kwanza mzee sasa unaenda wapi mzee
Yes, wakunzi wa Ashali TV ewana akashoka afashe fresh. Akashoka afashe fresh. Sasa njoo kwanza Akes. Umuziki wa Shari. Kwa kwanza mzee. Ruche wiruka. Ngoja ona. Kwa kwanza tuongee. Kwa kwanza tuongee. Yes, wakunzi wa Ashali TV. Arikadonga ariko kandi turayaga tu nagashavuka kamufasha ariko nta kimwe ntacho bitwaye Akes. Njoo basi tuongee basi. Ngo basi tuyage. Inyama nk'izindi. Inyama nk'izindi umeze gute? Umva man. Abashaje tubirekere ngasivyo. Mugani inyama iryoshe. Tubirekere nga mugabo. Ariko wayumvise gute kwa abantu bavuga ko agakeke kataryoshe? Tubirekere nga sawa. Sasifi. Lakini tusame basi kama tunakusirikisha gusa wowe watubwiye ati nta nyama nimwe ibaho utorya kiretse ay'umuntu. Mutahise mwindi nyama. Kubera iki mutahise mwindi nyama? Iyo duhita mwindi watore gatwashaka neza kukunaniye gutora. Jasmine. Bireke sawa. Umviriza nakubwire Jasmine. Bihagarike ikico kiganiro cyawe gihagarike. Wewe wavuze ati inyama yari yo yose je ikiganiro gihagarike. None kubera iki wagarika ikiganiro kandi turi mu kiganiro? Cameraman acha tusivurugane. Dani ngoja kwanza. Dani ngoja ugiye dushavuriye umve neza yuko mugabo nta kibigi hari kandi n'inyama nk'izi niko abandi ntibabijya none se ibintu bisanzwe. Wewe wabiri Chena abiri wazi nesi na mikaranze nabwo ko cyane zikaranze. Cameraman zimisha kamera. Sawa. Zimisha kamera sitaki. Bihere sawa bihere. Umvisigo imeze gute? Ngoja kwanza. Umvise gute? Hapana, umvise imeze gute? Umvise mushazimisha mikrofoni. Ngoja kwanza mimi nishawasha. Nishawasha mzee wa zimisha mikrofoni. Samezimisha. Sawa tubiache sasa. Yes bakunzi ba Ashali TV nitumurakaza AkesDon ariko kandi mwakoze kudukurikirana akantu kafashe ndetse n'abakunzi ba Wakala TV turi kumwe ngaho no munsi twagoze aga collaboration gakaze mzee wa kazi. Mugira subscribe na comment turabakunda cyane. Nimwibagire n'amashare menshi kugira ngo benshi bashikirwe n'iki kintu babone neza akantu kamugiriye AkesDon ariko azwe kutwisha.